uko umugabo ni nk'umwana uko nutamuha bijya yumva yuko ashaka ngo hagati ya jewe no kuja kumeza ngutangura iki urumva ni ibintu umengo haba harimo akantu haba harimo umutego biratanga ikindi cigo je umutima wanje ndawukomeje ndakeneye kuja hanze ndakeneye kuja kurikira aba toto ndogo ko ari byo umva toto miere urumva ari ibintu uvuga ati umugore arinze yiyumvira gucitinga umugabo we encore kumukoza ugabuka ko hariho nk'abakobwa babona abahungu bagabuka agahabwa avuga ati my god ujya mu nguje vyuma ntamurozi wowe basi wewe mu rugo rwawe nikiki cyotuma ushitinga umugabo wawe ku mugoyi wawe umugabo avuye bukazi afise ishakoshi afise iki care sijya care sijya kore amasabi ngaho twigishe turicaye turiga twigishe tubwira icyari cy'urukundo akunda inkumi cyane yabonye par exemple azanye nk'umukozi afise nk'amataye ibisusu binini ni winzobe ni mwiza. Hello boys and girls, salut guys, this is Humble Man MC and ndi ngaha kubwo kubashikiriza ikiganiro citwa amahasa asa adasa. Mbega wowe wumvise amahasa asa adasa wumviki? So munkundire ndabaramutse umwe wese n'ikibanza arimo n'ivyo arimo muri kano kanya, nongera ndabifuriza ibihe vyiza yaba uri kuraca muri ibi canke biriya ibita kuryohera canke ibiriko biragucisha mu vyigwa, tumenye ko kwisi tuguma twiga. So ntatevye gose nagomba mbanze kwanza ndamutse abatumire bacu, ndabaramukije gose. Mahoro. Mutangure mutwibwira amazina rero tubamenye. Ku mazina Johnnyita Dusabitiziane. ku mazina yitwa Shimirimana Marie Sheila. Okay. Mwabumvise turafise Sheila turafise na Tiziane ku ruhande. Sheila na Tiziane muri aho? Makuru y'imyaka. Ni meza yacimya kingahe? Mbona mwarakuze kwe ntimurarongo. Nta domande baragira. Turarindire kuremwe muri twebwe umwe. Jewe. Mbona mwonyemera? Sebo. Ubukene bwanje bwihangani. We. Nk'ubu uno munsi mbuze rasyo. Wowe woyitanga. Kuki je nanje ntogufasha kurondera iyo rasyo. Nakubali we. Turavugana. Reka tureke abakunzi ba Steve ntibavyumva. So uno munsi nabahamagaye kugira tuganire ku kibazo kimwe. Ikibazo gisanzwe kiri muri societe yiwacu. Kintu citwa polygamy. Polygamy ni guharika. Ego. Guharika mumaze kuvyumva muri societe. Ego. Mumaze kuvyumva. Muramaze kubona umuntu yaharitse. Guharika jewe ndarongoye sivyo? Ego. Cenzana umugore wa kabiri. Cenzana n'uwa gatatu. Ivyo nivyo bita guharika. Si kuvuga ngo bagore batatu gusa. Nzanye n'uwa kabiri mba mparitse. Kuzana abagore babiri basi mu nzimwe. Apana mu nzimwe, naho batari mu nzimwe. Umwe hariya n'uwundi ngaha. Hari uwo mubana hari uwundi abahandi hantu. Sadire kemvyo guharika. Haraho mumaze kubibona? Ni henshi. Mbega ivyo bintu byo ari vyiza canke ni bibi? Si vyiza. Kurande kwanje si vyiza. Ku ruhande rwawe nawe? Si vyiza mugabo ivana umutima w'umuntu abari karashaka kubikora. Voilà, ubu rero dufise kote zibiri yo ni deba. Wewe nkeneye udefande, sivyo? Udefande iyo teze yawe. Nukuvuga wewe udefanda ko wavuze ko atari vyiza. Ubu nawe defande uko yavuze ko atari kuri watari vyiza mugabo bivana no muntu agira bikuru n'umutima w'umuntu agira bikora. Urashaka kumbwira igituma wiyumvira ko atari vyiza? Bari ngesumbi. Basi bavuga ati ntahaga aba yahaze. Uko umaze gufata decision yo kubaka urugo wowe nyene uvuga ati ndi ready kubana n'umuntu mu mahigwe mu marushwa gushika dupfuye. Nuko yo vyumvira. Ariko ubivuze mu gihe ngo abikoreye ngo umugore mwiza yitondera urugo. No kuko hariho abagabo biyumvira guca inyuma abagore babo bivanye n'ukuntu babanye n'umugore. No par exemple nko kubona umugore mu banyemunze nawe nyena guca inyuma. Ugambe baravyihanganiye kabiri gatatu. Usanga nawe agize kagati mu kuvuga ati reka ndamwihore. N'igihe umugabo avuga ati yaho je no kuri iyo ngeso turi kumwe vomye ke duana divorce. None wowe urabishigikiye gose ko yogira
ko uwo mugabo yogira iyo comportement no iyo comportement sinda yo kwihora no sindashigikiye ahubwo yo mwicarika akamubwira ati madame nimba ari ikintu ntariko ndaguha canke nimba ari ikintu ntariko ndagukorera kigushimisha ngira ndagikore urumva nimba ari babagore bavuga ati je ngurira imodoka umugabo afise uburyo voilà akagira akayigura atabwiye fise kumubwira ati urabona ubuzima turimo sinishoboye kugura imodoka bimeze ukuntu ko hagiye bavuga ati urugo rusamburwa n'umugore kenshi ko urugo rufise umugore mwiza afise ingeso nziza rurarama Fwana nico gituma n'amakorasyo yiwacu abajene asambugwa n'abakobwa nuko nyene nubiharire nuko nyene mwe mwamuvuga ngo abahungu ngo turabesha ariko namwe abakobwa murarenze myiza ni twese hagiye uhura n'umukobwa agukunda birishaye agukunda nigiye umukobwa ahura n'umuhungu amukunda usanga umuhungu aronsa umukobwa adafadika cyangwa asanga umukobwa aronsa umuhungu adafadika ugasumva eske niki ntakoze par exemple nk'abakobwa tuvuga ati ngo ifunge ngo mpakeya ngo mibi ngo mico nshaka basi bavuga ati kunyitaho rero umuhungu agukorera ivyo niho ubona ko agukunda no urukundo hajya bamabivuga ati urukundo si ikintu ndaguha sidiga message twandikiranira sidiga kiasi jya kuri amasabi ngaho twigishe turicaye turiga twigishe tubwira icyari cy'urukundo urukundo n'ujya muntu agutahura mugatahurana ko muri relation cyambere na mbere mumaze gutahurana nta kidashoboka byose birakunda kubwizanya ukuri gutahurana kandi umukunda utarinze kuraba ku ruhande nta kimwe kidashoboka byose birakunda yego we mtoto waza kwe nahora nigira ngo ndi doctor ndaronse ubuzonyigisha Dr. Love na ni aho ni ubona ko umuhungu agukunda bya vrai none gasha umuhungu maze kumubwira ati sheri jewe muri uno mwanya ndi ampe okipe twazavuga nabe akambwa okay nta kibazo akwizeye ngaho onya bakwizeye bavuga ati shiranje ntari mu bintu bibi urumva yagutelefona ntagutore akavuga ati shiranje ari okipe muga nkabo bimbwiye kweri dukundana asa nugira ubwo uri okipe nibiki gasha no ari umukobwa akora uzi ko ari umukobwa akora ari businesswoman turago reka tuje kwa Sheila tubwire wowe nawe watubwiye ngo si bibi bivanye n'umutima wawe ugira bikore kubera iki wavuze uko d'abord hari ikintu ca mbere kiba gihari mu rugo mu rukundo kandi urinze umwisinya mukaja hahantu mugasinya ça veut dire ko muba mukundana uko nta aba yahisemwo muri benshi cyane agahitamwo wewe wenyine rero inza avuga ati yaragushize mu nzu ukaca usanga hadutse ingesi hari umuntu avana ingesi wawe akayijana mu rugo na wa wundi ayigirayo bivanye n'ibyo ari karabona uko hari igihe umugabo ashobora gusohoka hanze n'umugore akaca avyigira akavuga ati no ntabwo bishobora gukunda ife kwanje nabikora kubera iki yabonye wa mutima wigishijwe n'umugabo ariko iyo bari uwundi ari umugore mwiza nyene uvuga ati yihangana aramuhamagara muri wa mwanya uvuga ati ndi mu cumba turiye nyene turicaye apara uko hagiye baravuga ati hari ibintu tudakwiye kuvugira muri sala n'ibintu dukwiye kuvugira mu cumba ukamwicarika n'uwamwicarika rimwe kabiri gatatu arashobora gukumva mugabo wa muntu uri bize maruku wumva ukamengo ni wa muntu ntushaka kumuha umwanya ko ikintu mu rukundo atamwanya uhari ntibishobora gukora kumwitaho ushaka kumwitaho urashobora kuvugana na distance mugabo kumuha wa mwanya muvugane face to face biratanga ikindi cigo nga rero ufise wa mutima uvuga ati je mutima wanje ndawukomeje ndakeneye kuja hanze ndakeneye kuja kurikira abatoto ndogo ko hari ivyo umva toto miere urumva hari ibintu uvuga ati jewe ndahari ivyo umugore wanje hari aho ntashikira kubera iki ubugaba bw'umugore ntabwo ari umugabo bw'umugabo yego uko umugabo ni nk'umwana cyane gose uko nutamuha bijya yumva yuko ashaka kandi ukabimuhera basi ku mwanya nta kibuza ntashobora kureka kugukunda donc wowe raison yiwawe ubona ko ituma umugabo aharika nuko ababona ko hari ivyo ataronka ku mugore we umugore atamukorera ivyo ashaka nico ubona canke abari n'ingeso y'umuntu iyo ngeso biva n'umutima mwereka kuko hari abagore usanga basi nk'ubunya dufate par exemple aratashe sivyo
bon turakunda gukurikirana ibintu byinshi dufate par exemple nko kubajya batanzania ashobora kukubwira ati okay bijya bintu usanga muragiye mu mafete baragizemo inkuru iki ngo umugabo ngo hagati y'umugabo ngo yo mbari yo kuja muri douche ngo no gufungura ngo cyangwa ngo hagati ya jewe no kuja ku meza ngo utangura iki urumva ni ibintu umengo haba harimo akantu haba harimo umutego kandi utabishizemwo utabizemo ubwenge umengo sinzi kungene iyo bimeze kuko umugabo aravuye ku kazi afise ishakoshi afise iki care fo kumwakira erega n'ubundi rega umugabo ugaca usanga umugabo yakigwa n'imbwa muto urumva umugabo aratashe imbwa nizo zigenda kumusanganira ko umugore yogenda kumusanganira aratashe mwavunye kuri telefone kuvugana kuri telefone kwanyu wamubwiye ahantu hari sevga ni watangiye gutaha ivyo birumvikana kandi ni nkuko nawe ashobora gutaha ugasanga sihuri mugabo ikintu coco utafatiriwe n'akazi umugabo ni wataha mu nyuma none je arige muhaniba ego ndi umugabo mugana mu bagore hariho abagore usanga bakusha n'ababoyi babo ivyo ntavyo waruzi yego biraba hakaba hariho n'abagabo bakusha n'abayaya babo ivyo bintu ubaza kuvyo biva kute ukora ko wa mutima akageso urumva ni hujya ko umwana akora mu nkono canko kuunya urabonye akantu kandi pasi wamenyere kwiba ndashobora kubona stilo ya Tiziane twigana nkayiba kandi nkambwa ati ntayo nigeze ntora kwereka namaze kumenyera kwiba umva abarakageso oya mugarega namwe bagore muri kwegera uwo ni gute woza mu rugo iwawe ukazana umukozi agusumvye ubwiza no umugore ukazana umukozi agusumvye akeya no reka ndakubaza wowe urazi ikintu cyambere kidukwega twabaka reka nababwira uwo mwe muri abagore aho rero muri abagore biravana n'isuku ry'umuntu apana isuku dushaka tureke n'isuku reka ndakwerekera jewe ukura vyumva jewe n'umuntu w'umugabo muganda kubwiza ukuri twebwe abagabo nyimba ari ikintu cyambere dukunda ni keya ukiri bro je navuye ku kazi ndashitse wowe umugore ugumye hariya sivyo ugumye hariya banzo nyumviriza uguma wicaye hariya umukozi araje databuja uratashe patron ukora vyumva arakiriye agashashe sivyo hageze kuncu naho gati madame ndashonje wese uzana kenda ucumba ubugari bwa papa naka ubavyumva akashagenda akabucumba fresh bro akacumba neza wana la prepare y'abagabo usanga bakora ivyo naho nyene biva nukutitaho abagabo biwanyu mwigwa abagore nivyo nashaka kubwira keya ko kenshi yama isambura ingozi mwezi kwitaho umugabo kuko hariho nk'umukozi ababonye ukuntu mbanye n'umugabo akavuga ati ujya mugabo n'umugabo mwiza n'umwana mwiza afite amafaranga akavuga ati sindamusiga ariko avuga ati sindamusiga kwereka abamaze kubona ukuntu umugore ameze abavuga ati umugabo ujya mugore ntiyitaho umugabo wiwe nije mesi impuzu z'umugabo nije ntwara amazi yo koza ibirenge umugabo nije nteka kila kintu cyose amagara jewe rero ndabikore urumva nk'ivyo rero kuvuga umugabo aratashe yakiriwe n'umukozi akuye ikoti n'umukozi yakiriwe ishakoshi n'umukozi agaburiwe n'umukozi umugore cenga ari kuri telefone kwa telefone ako yo kuyumvira akavuga ati umugabo aratashe telefone ndayishira hasi ngenda mwakire bizu sheri kari mu cyumba sheringa zahiye kari kwitabwa kamuha ke ugira avuga ati wow ese umugore kugira ujya mu mukozi naho yoba ari mwiza gute atajoronka wa mwanya voilà wo kugutwara uwo mugabo ariko nikindi gihe usanga hari ubupfu bw'umugabo akunda inkumi cyane yabonye par exemple azanye nk'umukozi afise nk'amataye ibisusu binini ni winzobe ni mwiza bikasabe mukurura shaka ubu umugore wimena kwibuye gute usanga eka kurikira umukozi ibyo byose birabaho ariko nikindi gihe bavuga ati ngo umugore ngo yacitinga umugabo ngo kubaboye aho nyine uvuga ati n'ubupfu bw'umugore kubera ahubwo ngira na kagese canke n'umugabo nyine abadakwitse ibintu no gukwiza ibintu rega niyo cyonyine cyo tuma umugore acitinga nivyo ndi nakubwira umugabo warinze wemera ukavuga ati jewe ngiye nimba udakomeye
Urumva uvuze rero icyo shatse kuvuga rero abagabo badakomeye bareke kurongora. Oya, je ngiye mvuge ku bagore, ku bakobwa cyane natwe bw'abakobwa. Nigiki wowe basi wewe mu rugo rwawe nigiki cyo tuma ushitinga umugabo wawe ku muboyi wawe? Ku muboyi? No, nta kimwe. Birinze bibacho bari giki? Bari ingeso bavyagufashe cyangwa baba bakurotse? Ushatse kuvuga ko bito? Byoba arakaroge bandoje. Bazi gituma mvuze ko bitoba. Ndiko mvuga uko niyizije. Ibintu birahinduka. No, sigati ibintu birahinduka. Umugore arinze yiyumvira gucitinga. Umugabo we encore ku mukozi abari ingeso mbi y'umugore. Ushatse kuvuga ko abari ingeso mbi? Ni ingeso mbi, ni kakageso, basi ni kakageso kamurimwo. Tama. Nubwo ati juste gukunda cyane ubonye umuhungu ugahabuka ko hariho nk'abakobwa babona abahungu bagahabuka akavuga ati my god ujya mungu jewe vyuma ntamurozi nkuko wambonye urahabuka. Come on. None ukunzi kera niko wambonye ubu? No, ikizo ko nkwigeze uhinduka. Cyarahindutse. Awoni ivi mandevu sasa indevu zikikuya na bitu binagiye. Muremure cyane. Voilà. Nagasubire kacakarahinduka. Kahindutse gute gashi? Chabisa na deben. Turagowe manade. Nimo mumvirize. Reka tugaruke kuri sije yiwacu. Twavuze ku kintu cyo guharika. Ariko nitwibutse ko mu guharika habaho ukuvuka kw'abana. Eske iyo umuntu yaharitse akavyara abana yavyaye hariya nabo yavyaye ngaha urukundo bakundana bari rumwe? Bivana niki? Bivana n'abavyeyi. Kuko hariho nk'abagira mariage basanzwe bafise abana hanze. Kubera ugasanga par exemple nk'umutipe yavyaye kare. Oya ntituri kuri ico kintu ngo bavyaye kare, turi kuri ico kintu cyo guharika umupapa. Par exemple ukuvuga ati nkubujeyo basi mwebwe muri abagore banje sivyo? Mwe muri abagore banje wowe turavyaranye kandi twaragize mariage nkacanja kuvyara kuri ubu abana bacu wowe uriyumvira ko bazokunda? Bivana n'abana n'imitima y'abana. Umwana umutima akurana umutima yashizwemo n'abavyeyi. Turakitse bivana n'abavyeyi ico ni cambere. Umugabo sivyo afise abagore babiri sivyo nkuko batubitubwira. Afise abagore babiri. Kandi bose abo bagore abana ni gwiwe. D'abord biva ku bavyeyi babiri. Kandi abagore c'est pas papa. Ni c'est pas papa. N'abagore d'abord niyo batangura gukundana kuko deja wumva ababanda urumva badahuza bonyene babiri n'abandi ntibashobora guhuza. Aho kwera uvugishije ukuntu bashaka guhuza nakuna ku. Igituma navuze umupapa yavuze ati umupapa kubera hige umupapa bavuga ati nakoze amakosa ndavuga hakiri kare juste n'abana ndabimenyeshe. Bivuye ku bavyeyi nkuko nyemwe bavuze ku bamama hari abamama busanga bafite ama politiki yo mu mutwe ngo ya ngo yari yarantwe umugabo ujye no yatumye mwebwe mutanywa amata ujye no yatumye mujya ubugari n'ibiharage ngo ariko niki yatumye mutaronke muzu mwambara imwe nivyo. Uwo n'umugore mukuru akashamwe politiki abana biwe kugira yaho naho ujye mu papa yo bivuga akaja kwibabwira bikanka yuko babana bakundana ariko abana bavuga ati no twese turabo ku mugabo umwe turabo ku muvyeyi umwe gusanga baragize rujya rukundo gusa kenshi majority benshi ntibakundana. Ntibashobora gukundana. Kwa mwacu bavuga ati ngo baje kutwiba matongo ibintu mwene byo. Voilà nico nyene aho nyene neho nari nkeneye gushika. Murashobora kuba mukundana ugaharika ariko mu guharika habaho impanuka nyinshi. Impanuka zihaba no kudakundana kw'abana mu vyara kandi ko abana bakuze barashobora kwicana barashobora kugiranira nabi hakaza ibintu tutari twiteze. None ni gikimwe mwumva muhanura umwe kweri arabi ikintu yohanura abo bantu biyumvira ivyo bintu byo guharika. Yongera na hanure n'abagore bajamana n'abakozi babo. Apana abagabo ntibo hanura bagabo mu bihorere kuko je nyene ndabihanura. Bazovuga ngo dwanire abaharika amwe n'abagabo. Abaharika abagabo mu bahanure kuguharika. Mugabo ku byo kujya ku bagore nababwiye ico bivako. Sivyo? Abarimwe mwihanura ni kuko rega umugabo sinshobora kujyamana n'umukozi tanke wowe umfata neza. Nabigusiguriye biri ko biri. Oya attention biri kubiri
hari babandi abara kageso ko gucitinga basanze kunganya kageso ko gucitinga Liza ndagucitinga sino gucitingira mu rugo come on haraba gucitinga kandi akamuza kimwe gusa babumbwe n'ivyo bafise byonyene babumbwe n'ivyo bafise nimba warinze wemera kuja mu rugo wagiye mu rugo hari bimwe bimutegereza gusepara urugo nivyo hanze kuko hanze ufise ubundi buzima mu rugo naho deje umva babagiye mu rugo hari indi nivo uba ushaka kugera imbere kuko ntugenda usubira inyuma uje imbere rero utera uje imbere uzi yuko uri umugabo umugore hari abana bari imbere yawe uko ivyo hari ibintu ukora bikagukurikirana ugakurikirana no ku bana nimba umva warahari none bizoreka kuja kuba ku mwana wawe oya vraiment nivyoreka bitatwaye umwana bitwara buzi ukuri umva donc bice bakaranga ngende birasobana hari igihe tubona twege tukabona ikintu kitubayirwa tukavana no kurya mwana yaremwe kurya basanga aje afise umutwe munini cyangwa aje afise ikintu ko ntituzi consequence aho yavuye donc rero icyo hanuye abavyeyi no kuraba ingeso bajamo kuko bishobora gukurikirana abana babo ugasanga bigiye birakwegana generation ku yindi bigeze yaho bibaye akaranda mu gihugu cyose kandi ibintu ingeso nk'izo ziratuma habaho ama divorce menshi mu gihugu ama divorce nayo amaze kuba menshi mu gihugu nibitanga image nziza ku gihugu par exemple ku isi hari igihugu cya mbere kirimo ama divorce menshi ni Philippines gushika yaho mu president waho yavuze ati aha nta divorce izosura kuhaba muri Philippines je narabayeyo kuravyumva nta divorce igeri bayo kuravyumva nta divorce ibayo no kuvuga wowe umuntu mwisinya ku bana na karamata muvanye muravana uko nyene nimba uhura n'ikindi kigabo naco nyene cyananiranye n'umugore wacu murafatana uko nyene mukagenda ku bana nimugenda kwikomene kuvuga ngo murabana cyangwa ikiniki oya no kuvuga mwibanira uko nyene kandi ntawe bakurikirana divorce ntibaho mariage ya kabiri ntibaho nuko wabayeho gusa ntibiva ku bavyeyi gusa biva kuri twebwe abajene je numva kujana undi mugore wa kabiri canke kuja ku mugabo wa kabiri yapfuye mugihe baba bapfuye hoba hapfuye nk'umwe yego kumva yuko ushobora kuja kuba ku rundi rugo ndavyumva ariko umugabo atarapfa cyangwa umugore atarapfa nta mpamvu yo kwihebura yo kumva yuko ushobora kumucitinga n'ubundi reka ndabashimire kweri ndabashimire no kuri ku kiganiro mu mpaye ni kiganiro kiryoshye gose ariko je numva umengo dosura kubarondera kuko ibi ni continuité dosura kubarondera vraiment dusure twicare dusure tubandanye kuko ibi bizovyara ibindi tuzogenda turabandanya gushika Jenzo barondera kandi sinzi ko muzonyita ndabashimiye vraiment muraheje gutanga ikigwa cyiza atwigishije urukundo wakoze gose abakunzi ba STV turabashimiye kuba mwabanye natwe bivanye naho mwari muherereye ibyo mwari murimo turabashimiye ku kanya mwagize ko gukanda kuri play mukaraba ino video kino kiganiro ndizeye ko cyabahezagiye hama tusosura guhura mu kindi kiganiro ni wa musore wanyu sininda ndivuga ijwi mwaryumvise Imana ibahezagire mu mirimo yanyu mukora ya misi yose nivyo murimo hala 5 STV. Every story matters.